Ndabaramutse ndanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ICTV ni mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro vya misi yose babivugwa irya nino. Turi kuwa mbere igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2023. Dore ingingo nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikirako. Murano makuru turaza kubabwira hino nkuru n'intara nshasha z'u Burundi aho kuva kuwa 16 z'ukwezi kwa gatatu 2023 Uburundi bugizwe n'intara zitanu, amakomine 42, amazone 451 bene imitumba 3344. Bikaba biri mwibwirizwa ryashizweho umukono na Perezida Ndayishimiye, ariko kugeza ubu ku matora ya 2025 igihugu kizoguma gitwagwa n'inzego zisanzweho. Hari abarundi benshi intara n'amakomine bavamwo bigiye guhinduka, hari nabo amazone imitumba bizohinduka. Wobusigaye uva hehe ga mugenzi, ubona vyoroshe kubimenya amakuru tubandanya kubashikiriza. Mu bindi turibuze kubabwira muri ano makuru twaguteguriye, turaza kubabwira ibogozwa rya Musitanteri Cezaria Nizigiyimana yarayakuwe mu mabanga. Umusitanteri wa komine Nyamurenza ni mu ntara ya Ngozi, Cezaria Nizigiyimana yarayakuwe n'umushikiranganje Martin Niteretse. Cezaria Nizigiyimana akaba yagirizwa inyifato itabereye. Turaza kubabwira andi makuru arabana n'ikugwa ry'uyo Musitanteri Cezaria Nizigiyimana n'uruhare yoba yaragize mw'iyicwa ry'umuntu. Murano makuru muraza kubikurikira mwidonido vyose twabiteguye. Ariko nanone tukiriko turavuga kubirabana n'iyicwa ry'abantu, katubanze tubabwire ko Igitega naho ibara ryaguye. Hari umwigisha wo kwishure Lycée Sainte Thérèse de Mushasha ryahoze ryitwa NF. Ryari uyo mwigisha yarishwe n'abantu bataramenyekana mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Nyabututsi Rirare komine Gitega. Umukenyezi wa Gerard Mbazumutima avuga ko nk'igihe c'isaha 3 umugabo wiwe yaratashe ategegwa n'abantu agira ashike muhira, baramukubita baramukomeretsa buke mu gahanga no mw'izosi. Amenyesha ariko ko yashitse muhira atakivuga, ndetse bagasanga n'amaraso imbere y'urupangu. Baciye bamujana kwa muganga aca acikanirayo. Mu gipolisi bakaba bamenyesha ko abantu batatu harimwo n'umunyezamu w'ubu yishwe bafashwe komvo z'amatohoza, bibaye mu gihe haheze indwi 2 zonyene hari uyundi mukenyezi wo kuri uwo mutumba nyene yishwe atewe grenade ari mu gikoni iwe. Umukuru w'umutumba yaciye apfungwa komvo z'amatohoza. Abanyagihugu baba kuri uwo mutumba basaba ko umutekano wabo wokingirwa gusumba. Inkuru ibabaje iteye agahinda ku rupfu rw'uyo mwigisha wo kwishure Lycée Sainte Thérèse do Mushasha ryahoze ryitwa ANF. Muzindi nkuru ziriko ziravugwa zigarukwako hirya nino, twari twababwiye ko tubabwira ivyibogozwa rya Musitanteri Cezaria Nizigiyimana yaraye akuwe. Musitanteri wa komine Nyamurenza ni mu ntara ya Ngozi, Cezaria Nizigiyimana yakuwe n'umushikiranganje Martin Niteretse. Cezaria Nizigiyimana yagirizwa inyifato itabereye, comportement scandaleux, no gufata minenerwe ubutunzi bwa komine, négligence dans la gestion. Itegeko ry'umushikiranganji Niteretse ntiritomora izo nyifato zitabereye za Musitanteri,
amakuru ava i Nyamurenza avuga ko uyu musitanteri atatinya gukubita abo atwara akama mu ntureka n'abo yasubiriye. Muri Myandagaro 2020 musitanteri Sezariya Nizigiyimana yaravuzwe mu igandagurwa ry'umutama w'imyaka 75 yitwa Karaveri Sindayigaya. Ico gihe yari yamusohoye mw'ibohero amushira imbonerakure zari mu bikorwa rusangi zica ziramwica. Sezariya Nizigiyimana yarahagaritswe muri Nyakanga 2020 arapfungwa mw'ibohero ry'abakenyezi Ingozi, ariko arahava ararekurwa haciye imisi mikeyi mbere asubira mu mabanga yo kurongora ikomine. Kubataramenye ivy'iyo nkuru katubibutse ko komine Nyamurenza hari urupfu rubabaje rw'umutama Karaveri Sindayigaya n'uruhara rutangaje rwa musitanteri Sezariya Nizigiyimana. Karaveri akaba yari umutama w'imyaka 75 yava ku mutumba wa Mushonge ni muri komine Nyamurenza intara ya Ngozi. Yari yubakanye na Mariya Muhitira w'imyaka 65. Ni abavyeyi b'abana 9 barimwo 3 bakiri bato. Umwe mu bahungu babo akaba yitwa David Niyongere yari yubakanye na Desiderata Nishimwe. Wa 21 Myandagaro 2021 David Niyongere yari yateguye kwabirana biciye mu mategeko n'umukenyezi Desiderata Nishimwe bari basanzwe babana, ariko nta mahirwe y'ubugeni babaye bakigira kuko umukenyezi wiwe yaciye yitaba Imana. Abiwe bavuga ko uwo mukenyezi yari amaze imisi agwaye, yari amaze kuja kwa muganga incuro 3. Kuwa 17 Myandagaro bari bamutoye malaria aho umugabo yari yagiye kumuvuza Imarangara. Desiderata amaze gupfa abiwe bagirije sebukwe Karaveri Sindayigaya ko ariwe yamuroze. Hageze amaziko musitanteri wa Nyamurenza Sezari Nizigiyimana yategetse Karaveri Sindayigaya ko ategerezwa kuvura umuhisi Desiderata, ko hamwe atomusubiza ubuzima ngo baca bagenda bajanye guhambwa. Umutama Karaveri Sindayigaya yarugaraniwe mu buruhukiro hamwe n'ikiziga ca Desiderata Nishimwe ngo aveyo aruko amusubije ubuzima. Ibitashobotse mu nyuma uwo mutama yategetswe kwikorera ico kiziga, ariko navyo biramunanira. Inyuma y'amaziko ya Desiderata Nishimwe sebuko wa Karaveri Sindayigaya yarafashwe arafungwa mu gasho ka komine Nyamurenza co kimwe n'umukenyezi wiwe Mariya Muhitira. Kuwa 4 Nyakanga 2021 musitanteri Sezariya Nizigiyimana yarasohoye mu gasho Karaveri Sindayigaya n'umukenyezi wiwe abajana hariko hakorerwa ibikorwa rusangi aho bita mu rya Gikari. Umutama Karaveri Sindayigaya yaratakambiye musitanteri ko atomusiga ngaho kuko atari iwabo. Aranavuga ko afise amafaranga 5,000 vyo kuriha kugira bamusubize mu gasho canke bamujane imuhira. Musitanteri aravyanka ngo nagushikanye. Musitanteri yarazwi ivyateguwe. Amaze kugenda umutama Karaveri Sindayigaya yaciye ajanwa ku mutumba wa Mushonge aricwa, araturirwa, yongera arahambwa atawiwe ahari. Mu gihe cose bariko baramucuranguza abana biwe bararonse amakuru ko se yasohowe agasho, ariko batelefonye abari mu bikorwa rusangi bagumye babajuragiza ngo ntibamenye ikibanza barimwo. Gutyo rero babicira umuvyeyi baranamuhamba atawiwe abona. Munyuma abaryango ba Karaveri Sindayigaya barituye uwurongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi araza gutohoza, niko guhagarika abagabo 6 bagirizwa kuba barishe mutama Karaveri Sindayigaya. Abo nabo ni Bimenyimana Audace, Binani Marike, Nzohabonimana Gervais, Kazobagerayo Viateri, Banirwa Jean Marie na Ndaruzaniye Karaveri, bose bava ku mutumba wa Mushonge. Ubu bapfungiwe mu gasho ka komine Nyamurenza. Naho bo bafashwe nta matohoza ariko arakogwa kuri Sezari
Musitanteri Nizigiyimana kuva mu ntango yagumye yerekana ko ari mu bemeza ko Karaveri Sindayigaya yaroze umukazana wiwe, haba kumufata mu kumutegeka gusubiza ubuzima ikiziga canke kumutegeka kucikorera. Mu nyuma Musitanteri Cezaria Nizigiyimana yarasohoye mu gashumutama Karaveri Sindayigaya amushira abahavuye bamwica, kandi yariko amutakambira ko yomutahana canke agapfuma amusubiza mu gasho. Umusitanteri yasohoye Karaveri Sindayigaya atabanje no kubisaba umuopeje yari afise idosiye yiwe. Ibi vyose uyu musitanteri akwiriye kubibazwa, kuko inyifato yiwe ku bintu vy'ibintazi adafitiye ivyemezo niyo yakweza urupfu rw'umutama Karaveri Sindayigaya. Nkuko rero twamaze kubibabwira nyene, uyo musitanteri kuri ubu akaba yamaze gukurwa mu mabanga. Umusitanteri yamaze gukurwa mu mabanga. Cezaria Nizigiyimana yari yatowe kurongora komine Nyamurenza muri 2020. Imbere yaho yari umukuru w'abakingererarugamba b'Inyamurenza. Cezaria agiye mu murongo muremure w'abasitanteri batowe muri 2020, mu nyuma barakurwa kubera amakosa atandukanye, bamwe bakaba bari mu munyororo. Ngayo hamwe mu makuru yaragezweho yavugwa cane, agenda agarukwa ko nawe wipfuza kuraje uba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere bihe byiza kuri mwese. Nivyo ndabipfurije.